mwese ndabani ikaze muri ano makuru ategekanya ikirere cyo kuri wa gatatu igenekerezo rya 2025 ruheshi mwaka wa 2025. Mu gitondo hiteze ikirere kiri mu izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba handi akaba ari mu ntara za Mwaro na Kayanza ayipima byo bikudoge Celsius 12. Ku muhingamo naho haritezwe ikirere kirimo ibicu byinshi mu ntara za Bururi, Mwaro, Muramvya na Kayanza. Mu zintara zisigaye hakaba hitezwe ikirere kiri mu izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hashushe gusumba handi naho ni mu ntara ya Cibitoke ayipima byo bikudoge Celsius 32. Mu gitondo hitezwe kwizuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 7 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 3 z'umugoroba. Amakuru ategekanya ikirere mwateguye n'ikigo Ijebu agarukiye ngaha. Makuru cyane kuyakurikirana Arise n'Ingabira nigene ko ndabashikiriza na heje.